Bakunzi ba Rwose TV reka tubaramutse. Ni muri ca kiganiro mukunda Dr. Love kuri micro muri kumwe na Pax. Uno musisije dushaka kuvugana ko cyane cyane nisije yerekeranye n'ibintu by'inyambaro. Mu Burundi inyambaro zakirwa gute? Abantu bazakira gute? Mbega ingorane zishobora guteranya nyambaro n'itahe. Reka tubinginge rero ngo mudukurikirane. Tugira tugenda turabaza abantu benshi tuza guhura nabo aha cyane cyane duherereye. Hanyuma batubwire ku byo biyumvira ku bintu byerekeranye n'inyambaro n'ukungene bavyakira. Reka tubahereze umwanya rero mu bakurikirane. Ni sawa? Yego ni sawa. Murashobora kutubwira akazina kanyu? Kazina ntacu bitwaye. Nitwa Theoneste. Theoneste, mu buzima bwa misi yose tuzi yuko hari abantu benshi bakunda kuvuga yuko bambaye nabi canke bambaye impudu zitirimutsa. Ibyo bimaze gushika wowe ukababona? Kwambara nabi gonzo kuvuga ku bahungu cyangwa ku bakobwa. Mbo bose haba umuhungu canke umukobwa. Akora dufate nko ku mukobwa. Yabo tuvuga ko bambaye nabi basanga bambaye utumini. Utumini no kuvuga ijipo ziri hejuru y'intege. Canke impudu zo hejuru zirekana umukondo. Zibavuga ngo mu mukondo aho ni bazo kubona bayambaye nabi. Mico y'abarundi. Ari nk'umuhungu nawe. Umuhungu nawe ashosanga yambaye nk'akabutura gatonya karatanga icubahiro canke impuzu igaragaza ibihimba by'umubiri ndabye kujya habona. Bo dufate nk'akarorero ku mukobwa wewe. Dufate kutarubaka. Uyo mukobwa twovuga yuko yambaye nabi wowe urashobora kwemera kubana nawe kubakana nawe? Shaka uburenganzira bw'iwanje uwo ntitubabana kabisa. Iyo mico ntiyo mpumuritse umenga ari ku isoko bizonyorohera kwe. Iyo niyo mpamvu gusa bihereza nta yindi mpamvu ihari. Jewe ntaguhenze mu kugambara tumini aho notwara sinibeshere kabisa. None uribaza yuko uko kwambara izo mini canke kwambara nabi bishobora kugira ingaruka mu buzima bwiwe bwa misi yose? Kuri we arinze abikora abona ko ari byiza kandi abona ko bimuhumuriza, ariko kuri twe tumubona canke ubundi biramutsitaza, biratuma we mubonye muyumvira canke bigatuma ubundi nawe yifuza kwambara nkawe. Kandi abavuga ngo ni kwambara nk'abazungu ivyo bigezweho bivaye n'umuntu ukuntu avyumva. Murakoze cyane. Ayo murakoze. Ni sawa? Sawa. Batubwire izina ryawe? Oje ni Fatete ndi kujyaye banazira my friend. My friend. Nshaka kutubwira cyane. Yego je nitwa ndi kujyayo Desire. Mbwa benshi banze izina rya my friend. Desire, mu buzima bwa misi yose mu kibano cya misi yose hari abantu bavuga yuko bambara nabi haba umuhungu canke umukobwa. Byo babimaze gushika wowe ukabona umuntu bita ko yambaye nabi ashobora kugutirimba? Ibyo mu buzima bwa misi yose uri umuntu wambaye umubiri ubonye umuntu yambaye imini yikwije uko bigenda kose naho buri pasteur tegetse wageragezwa. Yego urageragezwa ni ngombwa wambaye umubiri. Yego none umuntu bavuga ko yambaye nabi ari umukobwa yambaye nabi aba yambaye gusa imini gusa? Urashobora kuba wambaye impuzu ndende atari imini mugabo ukayiha ipasura ndende canke ukambara ikora itito ko atari imini ugasanga iramwegereye cyane uburyo bwuko ibihimba by'icapa bikaboneka. Mwico gihe naho utaba ari imini mugabo yambaye impuzu zitirimutsaye ashobora kuba yambaye nabi kandi atambaye imini. Ivyo birashoboka nabyo. Bo uwo muntu byitwa ko yambaye nabi canke yambaye imini ku bwawe birashobora gushika mu proposa mu kubakana? Nta ngorane bitwaye kuko umuntu wamukunze pe importe inyambaro yambaye wamukunze to umuntu jewe umuntu nemera n'umuntu w'indani nuvuga iki urashobora kubona uwo muntu ubona n'amaso ukabona umengo ntiyikwije mugabo wamukunze muri ko mureshanje ibiganiro ugasangana umuntu muzima. Ico gihe rero urashobora kumuhindura ukabana hanyuma agahinduka akambara uko ushaka cyose bigirwa n'urukundo no kwiyumva namwe. Je niko nibaza nticobuza uko ndamupropoza ko ntaco bitwaye. Ikibazo ngiriraho nyine abo bantu nyine bavuga ko bambaye imini wewe ko bwawe uri umuhungu wovuga ati yambaye imini nta ngaruka bishobora kubagirira ko ubuzima bwabo bwa misi yose uko wowe ubyibaza? Ingaruka zikagaruka ku bakobwa canke ku bahungu? Ku bakobwa nyine abo nyine baba bambaye nabi.
ayo birashika ku bantu bambara nabi bambara amamini ugasanga barahuye n'abahungu ngaho kwibarabara abahungu batazi kwigumya canke abantu baho twokwitana bavayo ugasanga barabafashe ku ngufu baragire byore rero ugasanga bagire byore bivanye n'inyambaro bambara petetre uko kuntu bambara amamini canke bambara impuzu zifata umubiri gutyo ugasanga umuntu abaye byore kubera inyambaro yiwe ivyo navyo ndashobora kwibaza yuko bishobora gutuma umuntu ashobora kugira ingorane bivanye n'inyambaro yambara canke uretse ivyo ugasanga mu kibano ugasanga abantu bamugirira icizere bakaca bibaza ko petetre mu maraya ukuntu mw'ico gihe ugasanga ariko arata confiance mu kibano kubera inyambaro ivyo navyo biraba yego murakoze cyane namwe murakoze bite murakomeye Sawa. akazina kanyu mukatubwira Ego nitwa Neila. Neila Ego. Neila mu kibano cya misi yose birashika abantu bakavuga yuko umuntu yambaye nabi kubwaho hoho uwo vyemera yuko bibaho ho Bon, ngerageje kuvuga ni ego kuri jewe bivaye nuko ndayibona yego birabaho. none bavuze nk'umuntu yambaye nabi ari nk'umuhungu canke ari nk'umukobwa kubwawe wibaza ko ari umuntu aba ameze gute? Bon, bivanye naho mbaye canke aho nkunze kugira canke n'ukundi ndabibona mpereye ku muhungu novuga yuko ku muhungu nza kuvuga yuko yambaye nabi ubwa mbere hoho bivanye n'ahari ubyan bivanye n'ahantu agira agende ndatanga nk'akarorero dufate par exemple nk'umuhungu agiye muri rencontre y'abantu batandukanye hama yasohoka yambaye isengre n'ikabutura ngaho nyakuri je ndaza kuvuga yuko yambaye nabi. Icya kabiri naho aragiye mu rubanza kanaka ubwo ari go gose naho yoba ari anniversaire akacagenda akitako akagenda yambaye dufate ishati n'ipantaro mugabo ubona yuko ntibiri presentable ndaza kuvuga yuko yambaye nabi. Hama ku mukobwa naho ku mukobwa nza kuvuga ko yambaye nabi mu gihe bwa mbere mu gihe yambaye ibintu bitajanye naho agiye. Hama kuri jewe dufate nk'umukobwa agiye mu rubanza dufate urubanza rwa mariage akagenda yambaye nk'ipantaro n'isenga. Bon aho uwo ni jewe aho ndavuga yuko urubanza ntiyagubashe yambaye nabi kigira kabiri naho mvuga yuko yambaye nabi mu gihe atikwije. Ego bo uri umukobwa reka dufatire ko ndakubaze cyane cyane nko ku bahungu ari nk'umuntu avugwa yuko yambara nabi mu buzima bwiwe bwa misi yose uyo muntu urumva ko ushobora kwemera aje kugupropoza ngo mubane ukavyemera? Bon biravana ndatanga nk'akarorero bon ubwa mbere ho hari umunsi wa mbere ntayisanzwe ndanamuza akaza kumpropoza biraza kungora kumenya ko yambara nabi nubwo atambara nabi ariko nari nsanzwe ndamuzi habanzi uyu muntu bivaye n'ukuntu yambara ntitwokumvikana aho deja sinirirwa ndamubwira bon kari gasanzwe ntari nsanzwe mfise numva ama sentiment kuri iwe sinza kumwemerera ariko nari nsanzwe ndamukunda hama nkaca ngizo mana akaza kugira kumpropoza ubwa mbere ndaza kumwemera ariko mfise ikindi ciyumviri bon mfise yindi ide inyuma iyo nayo ni araza kuza hama nitwamara gukundana nzogerageza kumukuramo ya mastiro yose adakunda donc je ntakunda binaniranye urumva yuko nituza kugumana kuko ukunda umuntu uri fier nawe donc ntari fier nawe n'ukuntu yambara biraza kungora ni hahandi usanga duhe ndi kumwe n'abagenzi nkaca ninyegeza. Hama kwambara nabi uribaza ko bishobora kugira consequence ku muntu mu buzima bwe bwa misi yose canke kuri kazoza kiwe? Ego ukuntu biza kugira ama consequence ku buzima bwiwe ndatanga exemple nk'ubu unya ugiye gusaba nk'akazi hambwiye gusaba akazi ukacugenda wambaye dufata ugiye gusaba akazi ucugenda wambaye ipantaro bien sûr ukacambara nk'isenga canke ukagenda wambaye agapira bon ubupira buratandukanye ukagenda wambaye agapira n'ipantaro kuntu bon biraza gutuma uwo muntu adashobora kuguha akazi bivaye n'akazi wagiye gusaba donc mu majambo make novuga yuko unyambaro y'umuntu irashobora kumubera intambanyi kutaronka kakazi yaragiye gusaba kandi yari compétent muri ako kazi agiye gusaba ego bigatuma adahita batamuhitamo. Murakoze cyane. Ubwo namwe bite urakomeye? Ego izina ryawe ni nde? Kabaye Adonis. Adonis mu buzima bwa misi yose hari abantu bavuga ko bambara nabi haba umuhungu cyangwa umukobwa byo bimaze gushika wowe kababona? Ego cyane. None umuntu bavuze ko yambara nabi ku bwawe bibaza ko aba yambara gute ari nk'umuhungu cyangwa umukobwa? Kuri ku ruhande rw'abahungu ni mu gihe
aba yambaye pocket canke hariho na bimwe bigezweho bita ngo deshire. Nibaza yuko kuri jewe ariko mbona yuko umuntu yambaye deshire canke umuntu yambaye pocket canke hariho n'ibintu vya skinny usanga ari agapantaro kamufata nawe nyene cane bimugora no kugakura rimwe rimwe. Mbona ari vyo aba yambaye nabi. Kuri kote fille naho hariho utujipo duto duto mini jip usanga ari akantu nawe nyene akoroye n'urufunguruzo hasi umugore akabutora. Hamwe na hariho tubutura je nahora mbona umengana amaboka twajya abagaso bambara ariko umukobwa yambara agiye mu isoko usanga ibintu reka dufatire ku bakobwa nk'umukobwa yoba yambara utwo tumini cyangwa utwo tubutura wavuze umengana utuboka ku bwawe wewe urashobora kumusaba mukabana nk'umuntu nk'uyu mukagira mariage? Oya byongora vema. Kubera iki? Kubera ko nimba mu gihe yambara utwo tuntu yaratumenyereye kutwambara ukamujana niwawe akabandanya twambara mu mico y'ikirundi wacu twebwe tuba tuzi yuko umuntu ayigurisha. Wambara tujya tuntu n'umuvyeyi uciye ko ntashobora kuguha nta n'ikintu muri rusange nta n'agaciro bufise mu muryango. Usanga bakubwira ati wazanye indaya mu mico y'ikirundi muri make ntibyemewe. None abo bantu bakunda kwambara izo mpuzu kubwa uribaza yuko mu buzima bwa misi yose canke muri kazoza kabo bishobora kubagirira ingaruka mbi? Nyinshi cyane kuko hariho na service udashobora gukoreramo. Hariho ubuzi utaronka. Hariho n'ugiye kwaka ako kazi atashobora kugaguha kubera ko inyambaro wambaye iba iboneka yuko ushobora no gutirimutsa umuntu runaka. Murakoze cyane. Bite byanyu murakomeye? Yego ni sawa. Turashima. Murashobora kutubwira amazina yanyu? Nta Clarisse Mugisha. Baranyita Muco w'Imana Soreye. Muco w'Imana? Soreye. Mu buzima bwa misi yose barakunda kuvuga yuko hari abantu bambara nabi haba umuhungu cyangwa umukobwa. Ku bwanyu mwiyumvira ko umuntu bavuze ko yambara nabi ari umuhungu cyangwa ari umukobwa aba yambaye gute? Je nko kubyanje ndiko ndavuga dufatira nko ku muhungu nko kuvuga kwambara nabi. Haje uko ndabitahura umuhungu imbere yanje kwambara nabi nikijya gihe aba yambaye impuzu pocket. Nikijya gihe umuhungu aba yambaye deshika ntabagurutse nawe urabibona. Mu bisanzwe bavuga ko ari generation mino misi gusa jewe nyene nko ku muhungu uje nko kunda wambaye deshire vraiment ndumva yuko wambaye nabi imbere yiwanje. Ego nanje apare wanje tubuze nko kwambara nabi nanje kuri nk'ivyo mugenzi wanje avuze ubundi ugasanga nk'umuhungu yambaye ipataro vyatabaguritse akambara pocket down ku buryo iboka yose usanga igira hanze. Nk'uwo muhungu vraiment je nkimubona gusa nta n'icubahiro numva no mpano muri je waje no kuramvugisha sinumva ko ntiganira na gitano namuha apare wanje nko umuhungu niko ndavyo nko kumukobwa naho abakobwa usanga bambaye amamini jipe ku buryo hari umukobwa ushobora kubona yambaye jipo vraiment hamwe nawe umengo kwifata no mu mazi kwimvira none eske oyavuye muhira vyo mubona canke ntabavye afise ugasanga yambaye jipo amatako yose ari hanze ugasanga yambaye bwa bupira amabere yose agira hanze apa hari wanye ko niko novuga ku muhungu no ku mukobwa niko novuga bambaye nabi. Ego bo turazi yuko bizogera igihe mwubaka siko umuhungu aje kuba proposa yambaye uko kuntu mwavuze ko yambaye nabi mbega mwomwemerera canke kubera iki? Urumva mwico gihe umuhungu d'abord aje kurondera ashaka kubaka hari inyambaro atigeza kuza yambaye mu bisanzwe. Urumva nk'ubu aje yambaye hama style neglige usanga nyene umuntu yambara hamwe nawe vraiment uvuga ati none umuntu no mujana muhira imbere yuko utora nk'umuntu muzubakana urabanza ukarabura umuntu mbega uyu muntu ndamujanye muhira bomubona gute bomubona wowe urashobora kwiyumva yuko nkawe no kujana muhira wambaye deshire nkabwira mama ati no nkeneye ko tuzobana. Urumva bari ibintu nyene nawe urumva bisarishije
umva iyo niyo mpamvu yotuma nyene nk'umuntu aje ameze nk'uko ntemera yuko je nawe twokubakana kuko naje ubwanje iyo ntera isoni mu bisanzwe ego nanje kubwiwanje umuntu nk'uwo amaze kumubona yambaye nk'uko gusa muri jewe numva nta n'icyubahiro nomuha muri jewe nta buntu jemba nkimubona afite nkatebwe abantu dusenga uba ikintu cya mbere umuntu ana bavuga ngo umubona kuvyeyama tanga kubona nk'inyambaro gusa avuga ati uwo muntu vraiment nta buntu buri muri we nkatubwe nk'abantu dusenga nk'uwo je sinomva ko namuha n'ikiganiro hagiye n'ikintu kimwe tunavugana oya bo tufatire kuri kazoza kabo bantu nkuko muwavuze bambara nabi ari umuhungu canke ari umukobwa muribaza ko ivyo bintu bishobora kubagira ko ingaruka mu buzima bwabo bwa misi yose canke muri kazoza kabo ni nk'ingaruka izahe ingaruka zozo ntizobura gusa nyene nuko usanga abajene bubu uya nuko ari ibintu bihaye mugabo nayo bundi bwobwo kwambara neza nk'umuntu yiyubashe yihaye agaciro bari ibintu vyiza cyane kuko hariho nk'inyambaro wambara hakaba ari ahantu batakomera kuja hari nk'ibintu wambara ukaraba nk'umuntu nk'ahantu ugiye nabo nyene abantu muri kumwe bikabatera isoni ko muba muri kumwe mu bisanzwe kwambara neza ni ikintu ca mbere giha agateka umuntu kikaguha agaciro naho ugiye bakakubaha mu gihe wambaye neza ukaba ufise n'ijambo mu bisanzwe nyene ryo kuvuga uri hagati y'abantu muri rencontre nyene babisaba kugenda wambaye neza kugira ngo uze kuvuga ijambo uri umuntu nyene w'umushinga ntahe nyene nawe ucubibona ego nanje ndiko ndavuga nko ku bantu basanga bambaye nk'uko ni nk'ivyo mugenzi wanje avuze wambara nk'ukuntu nkuko nta cyubahiro bishobora kuguha mu bantu vraiment ni nk'imano nk'abajene ba kino gihe vraiment rifoke dukwiye kuba twiyubaha umwe wese akaraba vraiment eske inyambaro nambaye buri hamwe se noje abantu bombana ko ndi umuntu vyakwene abajene ba kino gihe turakwiye kuyanura vraiment umwe wese akadaraba mu kwambara kikwiza tukareka kurikira bijya bintu usanga umuntu y'abanyamafilme nivyo rero abajene ba kino gihe byadutwaye gose ukabona ngo amasira wabonye hari mu mafilme ukumva nawe umengo oro ntabwo ari imico y'ikirundi vraiment abajene ba kino gihe twari dukwiye kugarura umuco kama w'ikirundi umuntu wese haba umukobwa nabona umwe tuvuga ko nabangu gusa n'abakobwa vraiment umukobwa karaba vraiment none eske inyambaro nambaye aho nje biramesha ico bahera mu bantu bariko barambona ni nk'iyo mpano numva no habarundi abajene ba kino gihe rifoke twihanura tukabaho tukambara nyene inyambaro zidohesha icubahiro hamwe n'umwana kubona mu buntu murakoze cyane natwe turabashimiye murakoze cyane bite urakomeye ego ndamahoro ndashima akazina kanyu nini nitwa Thierry baruta Thierry mu buzima bwa misi yose no mu kibano cya misi yose hari abantu bavuga yuko bambara nabi haba ari umuhungu haba ari umukobwa we nibaze kumaze kubabona tubana nabo turababona kandi kenshi kubera ari mu gisagara urumva urababona gose kubwawe umuntu bavuze ko yambara nabi aba yambara gute ari umuhungu canke ari umukobwa kubwanje umuntu yambara nabi yaba umuhungu yaba umukobwa ndahera ku mukobwa n'umuntu yambara impuzu zigaragaza ibihimba yategezwa kunyegeza ndavuga nk'amabere nk'imikondo canke amatako yiwe donc mu gihe yambaye amamini canke za mugongo out canke za mukondo out hama ku muhungu ni urya muntu usanga yambaye amapocket soit kubera ko kenshi unamuravye ubona yuko umenga yambaye ibintu bidashemeye atarakwiye kwambara canke yakuye agapira agasanga yambaye isengere yonyene akaragenda mu barabara muri parti y'umuhungu dufate ku ruhande rw'umukobwa wo kuri umuhungu umuntu yitwa ko yambaye nabi urashobora kumushyira mu rugo rwawe urashobora kumupropoza canke mukabana ku bwanje umuntu yambara nabi canke atikwiza w'umukobwa sinibaza ko bamushira mu rugo kubera ko ubwa mbere hoho bigaragaza yuko umenga ni maraya canke bajye basanzwe bagurisha imibiri kuko bo baba basanzwe bafise inyambaro bambara kugira ngo ubabona wese abashime kugira abashorere ku bwanje rero sinibaza ko noshira mu nzu imaraya ahubwo noshira mu nzu umupfasoni azobagena w'abana akubaha n'umuryango hama n'ugeze mu rugo akabona yuko ari umupfasoni atari imaraya mu rugo
tugiye nyene kuri ivyo bintu byo kwambara nabi ari umuhungu canke ari umukobwa uribaza yuko umuhungu canke umukobwa yambara nabi bishobora kumugirira ingaruka mbi muri kazoza kiwe? Umuhungu canke umukobwa yambara nabi, turavuga cyane cyane ku mukobwa, yego birashobora kumutera ingaruka mbi muri kazoza kiwe, kubera ko nibirya nyene mpejeje kuvuga, ushobora kumubona ngo umushime nk'umugore wo mu nzu, ahubwo umubona umushime nk'imaraya. donc urumva bishobora gutuma batamushima ngo bamushire mu rugo kuko abatahabereye bivanye n'inyambaro ziwe. Murakoze cyane. Yego nabo murakoze. Bite murakomeye? Ni sawa turaho. Barashobora kutubwira akazina kanyu? Nitwa Estela. Estela, mu kibano ca misi yose dukunze kumva abantu bavuga ngo barambara nabi, ugasanga aho uciye hose arashobora kuvuga ati umuntu yambaye nabi. Wewe ku bwawe umuntu bavuze ko yambaye nabi aba ari umuntu yambaye gute? Umuntu yambaye nabi je no bisigura gutandukanye, kuko abantu tubona ibitandukanye kandi twiyumvira ibitandukanye. Je ku bwanje nk'umuntu yambaye nabi arenganye, ndashobora kuvuga ati uyu muntu yambaye nabi sero n'ingene je ndabibona. Urashobora gusanga nk'umuntu yambaye impuzu mu mico itemewe, ugasanga impuzu igera nko ngaha haruguru yo ku mavi, ugasanga yambaye hejuru agapira kabonekesha umukondo inda. Mu bisanzwe uri umukobwa ntiwarukwiye nko kwambara impuzu ibonekesha inda cyangwa umukondo, warukwiye kuhafuka, kuko aho onya asantu ho kubona umuntu wari we wese. Hama ku muhungu je nyene no bisigura, ugasanga nk'umuhungu yambaye nk'impuzu ifise deshire kuva hasi gushikangira no hejuru, ugasanga biri bizarre kuntu, ugasanga nyene ntiyambaye neza amapoketi, ugasanga nyene niyo musi umuntu arashobora kuyibona. Hama ndashobora gufatira nko mu manza, urashobora gusanga umuntu agiye mu rubanza, mu bisanzwe yego urubanza n'uruntu usanga umuntu yisanzura uko avyumva, muga biratandukanye n'urubanza urubanza rwari rwose, kandi numva ko atariho hose. Noneho wamaze kumva urubanza n'uruntu umuntu yarakwiye kubaha kagenda yikwije. Nico gituma mu mico y'abarundi usanga kenshi bakunda guprefera imvutano. Rero no kubera imvutano mu bisanzwe usanga wikwije, muga ugasanga nk'umuntu, kuko si twese toshobora kuzambara, ugasanga nk'umuntu yambaye nk'impuzu nyene biza mu rubanza, ugasanga nyene nahaciye umuntu wese aramuraba. Umuntu akuravyega ntibisigura ko aba yashimye ingene wambaye, hari ukuraba kubera yagaye ingene wambaye, hari n'ukuraba yagaye ingene basi yakunze ingene wambaye, bivanye n'ingene twese tubona ibintu gutandukanye. Numva ko uko je nasikura umuntu yambaye. Wowe uri umukobwa, reka dakubaze nko ku muhungu, ari nk'umuhungu bavuga yuko yambara nabi, iyo muntu arashobora kwemera yuko mubana, urashobora kumwakira mu kabana? Ego, kuko en fait ushaka guhanura umuntu ntibisigura ko umuntu cyumubwira ati hebiki kandi agikunda. Muga petit tape turashobora kumubwira ati yamara iki kintu ukora si ciza, wambara nabi, urakwiye kuzurahindura. Mu mico ntibiboneka neza, kandi turetse n'imico umuntu akubonye ntibaze ngo akubonamo. Urashobora kuba wotavyambaye ufise aho gatima, mugasanga ukubonye uvyambaye akavuga ati ya muntu ntandira afise, kandi ugasanga muri wowe indera irahari. Mu bisanzwe rero ntitwambara ikintu kinezereza twebwe, ahubwo twambara ikintu ku buryo umuntu nazoca uzorengana ngaka kubona avuga ati urya muntu yambaye neza araberewe. Umuga kubego ntibisigura kuba waminishije, n'umuntu yambara ibigera hasi araberwa. Ego je numva ko no muhanura, kuko sinoca ndamubwira ngo bihebe, kuko ikintu cyaramaze kuja mu muntu ukimukuramo bukebuke. Hama ku bantu bambara nabi nkuko bari kurabivuga en general, ari umuhungu canke ari umukobwa, uribaza ko bishobora kugira consequence kuri kazoza kabo canke mu buzima bwiwe bwa misi yose, ugasanga biramutera ingorane? Ku muhungu canke ku mukobwa cyangwa kuri bose? Ufite ku mukobwa no bivuga gute, urashobora nko kurengana wambaye nk'akamini waminishije, ndikadufatire ku mini, ugasanga wiciye nko ku bantu nk'umuntu yibabariye basi, ugasanga aragufasha nko ku nguvu. Dejo ni consequence iba igiyemo, cyangwa ukagenda nko kuraba umuntu waminishije. Urumva kuba waminishije bisigura ko dejo uwo muntu akubonye aza kuyumva mu kundi kuntu muri we, ugasanga bikuzanira izindi consequence ariko nko kuri sexe zidifera. Ugasanga habayeho nko
gushurashura ariko bivuga cyangwa bakagufata ku nguvu ugasanga utwaye nk'inda y'igitwarire cyangwa ukandura n'izindi ndwara atarinda iyo ni consequence mu gihe yobishize ama consequence ku muhungu sitovinga no ivuga ufite je consequence ku muhungu nibaza ko nko mu gihe wambaye uko kuntu nabi wambaye pocket uko babivuga ugasanga niyo musiraboneka aho uciye mu bisanzwe n'umuntu yakubonye azokubonamo image y'ubutandero ugasanga waranabihevye mugabo kubera yakumenyereye akubona uko akazokubaza n'uwo munsi nyene wahindutse mu bisanzwe ntiwahindutse deja iyo ni consequence kuko umuntu hari kintu aba yarabonye muri wewe gituma adahinduka azokwama kubona uko nyene yego nuko numva no kuvuga murakoze cyane murakoze nawe izina ryawe ni tuze Clovis Ibrahim. Clovis mu buzima bwa misi yose aha mu Burundi n'ahandi hantu hose turazi yuko mu Burundi bakunda kuvuga ngo hari abantu bambara nabi ari umuhungu cyangwa umukobwa wowe umaze kubabona Bien sûr que oui. none kubgawe umuntu bavuze ko yambara nabi ari nk'umukobwa cyangwa ari nk'umuhungu aba yambara gute Igihe aba yambara impuzu zishobora kwerekana umubiri wiwe cyo kubihimba bitagenewe kubona uwo ari we wese. Yego. bo dufate wowe umuhungu reka tubirabishe ku mukobwa ari umukobwa yambara nabi wowe urashobora kwemera kubana nawe ukamushyira mu nzu Byoshika parce que urukundo no rusatsi urukundo ntugira imbibe. Umuntu ashobora kumukunda utamukunzi ingene yambara ari kumukundiye ikindi kintu. Yego. Kwambara nabi ari umuhungu cyangwa ari umukobwa uribaza ko bishobora kugira ingaruka mu buzima bwe bwa misi yose cyangwa muri kazoza kiwe cyane gose. Yego. Ingaruka nk'izahe nko ku mukobwa cyangwa umuhungu mu cyambere bikura kuri we nuko aba ariko atakaza ubuntu kuko igihugu cyose usanga gifise imico n'imigenzo biranga icyo gihugu cyangwa aho hantu aba ari. Mu gihe rero ariko akora ikintu bitandukanye n'imico n'imigenzo iranga aho hantu cyangwa icyo gihugu bisigura yuko aba ariko aragenda asambura atitura imico n'akaranga by'icyo gihugu muri icyo gihe ashobora kumuzanira ingaruka mbi. Yego ugasanga abantu baramukura icyizere bivanye n'ingene comporta mu bijyanye n'inyambaro cyangwa ugasanga hariho ayandi mashance mu buzima bigenda bimwicira ko hariho nk'ahantu ushobora kugenda gusaba serivisi umuntu ugasanga aribaza cyane ku kugene wambaye akakwitegereza agasubira amaze gusanga ko wambaye ugutandukanye n'uko imico n'akaranga by'igihugu biba bimeze cyangwa iby'aho hantu wakusanga bikubereye intambamyi zishobora gutuma utaronka cyo wari wifuza kuronka muri icyo gihe. Urakoze cyane Clovis. Merci namwe.